Diniteka n'umunezero ntangere gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri mwere udende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu mwanya tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya kubashikiriza kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi utosanga ku zindi mbonesha kure. Ndabaye kazero mu makuru yacu n'amakuru yo mu Kirundi mugira mushikirizwe ku mbonesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza akunyarukira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kwigenekerezo ry'indwi ndamukiza 2020 buri mwaka turibuka uwari perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, aho rero indege yarimwo yahanuwe ari kumwe n'uwari umukuru w'igihugu c'u Rwanda ariwe Juvenal Habyarimana. Kuri ubu rero ngaha mu Burundi ni abanyagihugu b'u Burundi baraza kujya kwibuka nyene uyu mukuru w'igihugu. Gusa amakuru azendutse aravuga ngaha mu gihugu c'u Burundi nuko hoba habaye ibintu biteye ubwoba ku muryango wa Cyprien Ntaryamira wari perezida w'u Burundi. Kuburu rero amakuru dawe n'amasoko yacu nuko haba habaye ikintu giteye ubwoba ku muryango wa Cyprien Ntaryamira. Kuri ubu ngubu rero bikavuga ko bose bo babajanywe kwa muganga nkuko amakuru dawe n'amasoko yacu abishikiriza. Turaza gukora amakuru ku buryo bw'idonido dukora amatohoza tumenye ivyo babiteye izo sanganya zikomeye mu muryango wa Cyprien Ntaryamira. Mu gihe rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akiri mu rugendo rw'akazi ngaho muri Vietnam. Kuri ubu rero kuri irigenekerezo ry'indwi ndamukiza uyu mwaka nabwo nyene abanyagihugu b'u Burundi baraza kuba bariko barifadikanya mu kwibuka uyu wari umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe Cyprien Ntaryamira. Mu yandi makuru kandi ku buryo bw'ipfunyapfunyo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harazindutse imirwano imishamirano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 ndetse nabo bafatikanyije n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi wa M23 harimo ingabo z'u Burundi FDNB, umugwi yitwaje urwanisho nka Wazalendo ndetse na FDLR. Iyi FDLR ndetse iranavugwamo bamwe mu basize bagize uruhara mw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu mugwi kandi wa FDLR urimo n'abahungabanya umutekano w'u Rwanda. N'imigwano rero yazindutse iravugiza ubuhuha mu bice bitandukanye ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibintu ubona ko bihangayikishije abakongomani batari bakeyi, aho kuri ubu ngubu abanyagihugu b'abakongomani bashika 79,000 aribo bamaze guhungira mu gihugu c'u Burundi ariho babaye impunzi nkuko bishikirizwa n'abajejwe abajejwe ishirahamwe abari mu ishirahamwe rijejwe impunzi HCR gaha mu Burundi ndetse no mu makungu. Ibi kandi biruko mu gihe mu minsi iheze umuhari wa M23 wari wavuye mu gisagara ca Walikale, aho rero bivuga ko n'ubundi ariko wasize ugabishije abanyagihugu ukubandanya bacunga umutekano wabo ndetse n'ivyabo. Tunyarukire mu makuru n'ubundi ariko aravugwa ngaha mu Burundi turabire hamwe mu bijanye n'igisata c'ubukerarugendo, aho kuri ubu rero abanyagihugu b'u Burundi bariko barashishikarizwa bababwira ko abikorera utwabo aribo ngo umutima w'iterambere ry'igisata c'ingenzi ngaha mu Burundi. Kuri uno wa kane igenekerezo rya kane ndamukiza 2025 ishirahamwe Dieudonné Nahimana Fondation DNF bari kumwe ndetse na Ikaze Vietrazi baratunganije ibirori bise Mutima wa Afrika rigamije kurabira hamwe uko igisata c'ingenzi cotera imbere mu Burundi.
nk'uko vyashikirijwe na Dieudonne Nahimana arongoye DNF Burundi. Uburundi bufise ubushobozi bwo kuba ngo akarorero keza mu bijanye n'ubukerarugendo mu gihugu, mu gihe leta ngo nabikorera utwabo ngo boshira hamwe inguvu. Ivyo vyatuma kandi ngo haboneka akazi, hakinjira amahera y'agaciro kandi igihugu ngo kikamenyekana mu makungu. Naho ngo hariho intambwe zimwe ngo zimaze guterwa, haracari kandi ingorane zitari nke. Harakenewe kandi ngo inyubako zijanye n'igihe, uburyo bwo kwamamaza ishusho nziza y'igihugu biciye ku mbuga ngurukanabumenyi, hamwe ndetse no gutunganya neza uburyo bwo kwakira ingenzi. George Nikiza, umuhinga mu gisata c'ubukerarugendo, avuga ko izo ntambamyi zokwitwaza nk'amahirwe ngo yo gutora umuti, na cane cane ko ibice 80% y'abakorera muri ico gisata ari abikorera utwabo. Emmanuel Triku ava mu gihugu ca Ghana, nawe nyene avuga ko kugira igihugu kinjize ingenzi byose bishingira ngo ku kuntu umuntu yakirwa naho yakirirwa. Abari bitavye ivyo birori, iryo huriro, baratanze ivyumviro vyashobora gutuma ico gisata gitera imbere, harimo ndetse no gushiraho ihuriro ry'abakorera nk'ico gisata bose ngo kugira bafate ingingo zihurikijwe ngo hamwe, ndetse no gushinga amategeko ngenderwako agenga ubukerarugendo. Yongeye kandi barasavye ko ngo hoshirwaho igisata cihariye kijejwe ingenzi ngo kuko ubu biri mu ubushikiranganji butandukanye. Dative Uwimana arongoye Ikaze Ventures nawe yaragarutse ahamagarira urwaruka kwinjira muri ico gisata kuko ngo usanga abenshi ari abakuze. Tunyarukiye mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi, umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba kandi yamenyesheje ko ibirori bizo kuri iri genekerezo. Mu yandi makuru kandi tuyabandanije kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, reka turabire hamwe kubiriko biravugwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Uti biteye bite rero mu gisagara ca Bujumbura? Hari amakuru duhawe n'amasoko yacu atuburira ko nyine urongoye igisagara ca Bujumbura yoba asohoye itangazo ryihuta cane. Uti biteye bite rero? Basaba kwitaba ari benshi, ndetse no gushika ku mwanya, ndetse atabimenyetso ngo biranga imigambwe bambaye. Abo ni abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba rero biri mu butumwa General de Brigade de Police Jimmy Hatungimana yashikirije kuri uyu wa gatandatu ndamukiza 2025, aho kuri uyu w'indwi ndamukiza 2025 abarundi bazokwibuka imyaka 31 iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira agandaguwe. Ibi rero ni ivyashikirijwe na Hatungimana Cyprien nyene mu kwikangurira abanyagihugu bo Burundi kuja kwibuka. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba yamenyesheje ko ibirori bizotangurwa n'inkuka ya misa yo kwibuka nyakwigendera umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira izobera kuri Katedrali Regina Mundi kuva igihe c'isaha 3 zo mu gatondo, hama ngo bibandanirize ku ntatemwa iwe iri mu kibanza citiriwe uwa mbere Munyonyo, zone Rohero muri komine Mukaza. Jimmy Hatungimana akamenyesha abanyagisagara ca Bujumbura ko muri ivyo birori azoba ari akaryo keza
ko kwibuka irage ryiza ngo yasigiye abarundi, uburongozi bwiza bushingiye ku bumwe n'amahoro, urukundo, intwaro rusange mu buzima bwose bw'igihugu. Tunyarukiye mu makungu, umukuru w'igihugu ca Burkina Faso ariwe kapiteni Ibrahim Traore yaraye amenyesheje ko abanyeshuri bose bo muri kaminuza ubu ngo bazoronka umushahara w'amafaranga ibihumbi 100 ya CFA yo kubafasha mu gihe ngo cose bariko bariga, ndetse no gushika barose akazi ataco afatiye ko. Ayo mafaranga ngo bazoyariha canke bazoyakata barose akazi. Kuva Burkina Faso yobaho nta mukuru w'igihugu yari bwakore ibikorwa nk'ivya Ibrahim Traore. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha mu gatondo, turaza gusubira amakuru araza kubagezweho ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, umunesha kuri Rudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakorewe amatohoza n'itekano. Umunezero ntangere bigusubira kubaha yambu n'umwanyi ba Isange TV, umunesha kuri Rudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rero dusozerere ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweho.